Baramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, twabateguriye amakuru ahambaye cane niyo tugira ngo tubashikirize muno mwanya wifuza kuzajya bamo mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone aka niko karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ubwicanyi bwa Ntega Marangara, imyaka 35 irarangiye. Ubwicanyi bwa Ntega Marangara buravugwa cane ariko nta muco ubwerekeye urigira utangwa. Bamwe barabukoresha mu kubiba indyane z'amoko mu rwaruka ataco rubiziko, benshi bakabusubiramwo atabwo bazi. Inyandiko zivuga ni nke cane ku buryo bigorana kumenya ukuri. Kuri ino mboneshakure ni kenshi ndonka abansaba ko nogira ico ndabavuzeko ariko na jewe nta byinshi ndabuziko. Igihe bwaba nari mfise imyaka 12 ngira ntangure umwaka wa gatandatu w'amashuri matoya. Naba mu bumanuko bw'u Burundi Makamba mu gihe ubwo bwicanyi bwabereye mu buraruko bw'igihugu. Ibyo ngira ndabasangize hano sibyo nabonye, ni ibyo nasomye mu bitabo by'abakoze ubushakashatsi. Ufise umuco wo kundusha ntaze kureka kunyunganira kuko nanjye nibyo nasomye mu bitabo by'abashakashatsi batandukanye. Mbega ubwo bwicanyi bwabaye Burundi buri mu gihe ca politike kimeze gute? Muri Myandagaro 1988 Burundi bwatwarwa na Majoro Pierre Buyoya yari amaze amezi 11 atembagaje Perezida Jean Baptiste Bagaza. Urwimo rwateye intwaro ya Perezida Buyoya usigaje indwi zibiri ngo ikwize umwaka umwe. Ni ukuvuga ko ubutegetsi bwe butari bwakomere. Mu gihe ubutegetsi yakuye bwari Perezida Bagaza bwari bwubakiye ku iperereza rikomeye cane bita Sûreté Nationale. Ubutegetsi bushasha bwa Perezida Buyoya bwo ntibwari bwubake iperereza ryaryo, nayo mpamvu butabonye kare ko ibara rigira rigwi. Mu mwaka w'1988 hari haciye imyaka 16 habaye ubwicanyi bwo mu mwaka w'1972. Ubwo bwicanyi bwari mu mitwe y'abarundi bose ariko ntibwavugwa. Nta kuri ku byabaye kwari kwarabayeho, nta butungane bwabayeho. Abahunze bari bakiri hanze y'igihugu mu makambi muri Tanzania, mu Rwanda na Zaire. Intwaro nshasha ya Perezida Buyoya ntaco yavuga kuri ico kibazo. Abahutu bari bake cane mu nzego zo hejuru zirongora igihugu n'umugambwe umwe rudende Aprona wari wiganje mu gihugu. Igisirikare casa n'ikigizwe n'ubwoko bumwe mu ntwazangabo kandi nico cavamwo abatwara Uburundi. Komine Ntega yo mu ntara ya Kirundo na komine Marangara mu ntara ya Ngozi yari amakomine akenye cane asa n'ahembwe kandi yari afise icabwenge zike cane. Ayo makomine yose yari ku rubibi rw'u Rwanda mu rwari rurongowe na General Major Juvenal Habyarimana. Aho mu Rwanda hari haravukiye umuhari Paripehutu mu mwaka w'1979. Perezida Bagaza yari yarateye ubwoba Habyarimana ko atirukanye Paripehutu nawe acaha ibigwanisho impunzi z'abatutsi b'abanyarwanda bari mu Burundi kugira batere u Rwanda. Habyarimana byaramuteye ubwoba aca arirukana indongozi za Paripehutu zija muri Tanzania. Bamwe mu babitohoje bandika ko aho Bagaza atembagarijwe Habyarimana yaciye asubira kwemerera Paripehutu ko ikomera mu Rwanda. Mbere iperereza ry'u Rwanda rifasha ukugene hoba igitero mu Burundi. Iperereza rya Perezida Buyoya ntiryashoboye kubimenya. Mu ntango ya Myandagaro 1988 haravuzwe intureka muri komine Marangara. Mu ntango y'ukwezi k'umunani mu mwaka w'1988 harabonetse intureka muri komine Marangara y'intara ya Ngozi. Muri ico gihe hariko harakwiragiza inyigisho mu banyagihugu b'abahutu ko himirije kuba ubwicanyi nk'ubwo mu mwaka w'1972. Bamwe mu babitohoje bavuga ko izo nyigisho zasaba abahutu kumera magabo bakitanga abatutsi bataraza kubamara.
Ku magenekerezo y'umunani n'icyenda Myandagaro igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani bivugwa ko abanyagihugu benshi cyane b'Abahutu babonetse bitwaje imipanga n'amacumu muri Marangara baboneka ko bitegurira igitero. Icyo gihe Buramatari wa Ngozi ndetse na Musenyeri wa Diyoseze Katolike ya Ngozi Stanislas Kaburungu n'abandi bategetsi barishikiye i Marangara guhumuriza abanyagihugu. Intureka irahagarara atamaraso asesetse. Bivuga ko bamwe mu bateje iyo nturika baba baciye bahungira mu Rwanda. U Rwanda narwo rurabirukana baca batera baja muri komine Ntega mu ntara ya Kirundo nk'uko byandikwa n'umwe mu batohoje ibyo by'ico gihe. Ku Ntega niho intambara yahavuye rero itangurira. Mu gatondo kwa 14 Myandagaro igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani Perezida Buyoya yaruriye indege mushikana i Brazzaville muri Congo ku mutumiro wa mugenzi wiwe. Ashitseyo niho yaronka amakuru ko ibara ryaguye muri komine Ntega. Mbere bukeye ubwicanyi butandukira komine ya Marangara. Ni gutyo urwimo rwa Ntega Marangara rwatanguye. Mu minsi 3 ya mbere hishwe Abatutsi. Bamwe mu bakurikiranye iby'urwo rwimo bavuga ko uwatanguye kwicwa ku Ntega ari umusirikare w'Umututsi yitwa Joseph Karenzo, yari mu karuhuko ku mutumba wa Mwendo. Yacumaguwe ibibugita n'umurwi w'Abahutu bo bari bitwaje imipanga n'amacumu ku mugoroba wa 12 Myandagaro igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani. Joseph Karenzo yarajanywe kwa muganga acikanira mu bitaro mu Kirundo. Ariko aho hari hasigaye iminsi 2 ngo ubwicanyi nyirizina butangure. Bukeye iyo nkuru niyo yayagwa muri Ntega nzima. Ibipapuro biguma bica bitangura gukwiragizwa hose. Kwa 14 Myandagaro hari imodoka ijipe y'umugambwe Aprona yaje ku Ntega irimwo abasirikare. Hari havuga ko yari ije kuraba uko ibintu byifashe ku Ntega. Hakaba n'abandi bavuze ko yari izaniye ibigwanisho Abatutsi bo ku Ntega kubera za nyigisho zari zakwiragijwe. Ariko hari n'abandi bavuga ko iyo modoka yariko ikurikirana abakora urudandazwa rw'amagendo ku rubibi rw'u Rwanda. Igihe iyo modoka igarukiye ku mugoroba isubiye inyuma mu Kirundo, niko gusanga abanyagihugu bazibiye amabarabara ku mutumba wa Kanaburigi kugira imodoka ishobore kurengana. Abasirikare babanje kurasa hejuru. Ako kanya nyine amafirimbi, ingoma, inzamba, induru bica birasamirana ku mitumba nka yose ya Ntega. Igihuha kirakwira hose ko Abatutsi batanguye intambara. Umwe mu batohoje yanditse ko uwo mugoroba nyine abantu batari bake baciye batera urugo rw'umudandaza yari azwi cyane ku Ntega, Reveriyani Harushingoro, aho benshi bari basanzwe bagiriza ko yatungishijwe n'ibyo yibye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri. Reveriyani yari atunze inkoho agerageza kwirwanira, ariko ntaco yari gushobora imbere y'igihugu cose, maze baramufata baramutemagura n'ibibondo byiwe 4 batabwa mu musarani. Bivuga ko umukenyezi we nawe bamusanze ku bitaro bya Ntega aho yari yagiye kwibaruka. Baramufata baramubaga imbere yo kumwica. Inzu yabo irasamburwa, ibirimwo biranyagwa byose. Bukeye kwa 15 Myandagaro igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani ubwicanyi bwatandukiriye imitumba yo hafi y'urugo rwa Reveriyani Harushingoro be n'imitumba yari irwiriye ko Abatutsi nka Ntega, Rirare, Mwendo, Kanabugiri n'ahandi. Aho hose Abatutsi baratemaguwe, cyane cyane abagabo n'abana b'abahungu. Inzu zabo zigasahurwa imbere yo guturirwa, inka zabo baratemagura. Ikindi kibanza cabangamiwe uwo munsi ni paruwasi ya Ntega. Havugwa ko hari hahungiye Abatutsi bashika kuri 80. Nka bose baratemaguwe, abakenyezi n'abigeme barafatwa ku ngufu imbere yo kwicwa bunyamaswa. Bivugwa ko abo bose bahambwe mu kinogo rusangi aho nyine kw'iparuwasi. Kwa 16 Myandagaro igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani imitumba nka yose ya Ntega yariko intambara yo guhonyonya Abatutsi. Havuga cyane ni nka Murungurura, Rushubije na Mugendo. Aho rero niho kwica byakozwe icese, abana, abakenyezi, abatama, nawe abicanyi basiga bazi ko ari Umututsi. Ibitara biraturirwa, ikirere ca Ntega cuzura imyotsi nk'uko byandikwa n'umwe mu babitohoje.
hari umutumba witwa Nyakibingo muri zone Rushubije watangaje bose kuko hoho ubwicanyi ntibwigeze buhagera kubera ubutwari budasanzwe bw'umukuru w'umutumba yitwa Matiyasi Mporerane yari umuhutu amaze ararahira ko ata mututsi bicwa mu karere ajejwe. Ubwo bwicanyi bwatandukiriye imitumba yo muri komine Marangara mu ntara ya Ngozi ku igenekerezo rya 15 Myandagaro 1988 nk'uko byanditswe n'umushakashatsi yabitohoje. Imitumba ihana Rubibi na komine Ntega niyo yakozweko cane. Bivugwa ko abagabo bitwaje bipanga baje bava ku Ntega bashwaye imitumba ya Kagoti, Bisiga, Kirungu na Rubaya. Uruhigi rw'abatutsi ruba ruratanguye mbere na bamwe mu bahutu bo muri Marangara babyinjiramwo. Ubwicanyi bwahavuye bushika ku mugwa mukuru wa Marangara hari hasanzwe hakorera abadandaza batari bake b'impunzi z'abanyarwanda zari z'abatutsi zaje i Burundi kuva mu mwaka w'1959 n'imyaka yakurikiye. Mu mwanya wa mbere abatutsi baragerageje kwivuna barananirwa. Abatutsi batari bake baratemaguwe abandi baromorwa baja gutabwa mu misarani no mu ruzi Kanyaru bakiri bazima. Inzu zabo zirasahurwa, ibiraro by'amabarabara yinjira muri Marangara birabomorwa, ibara riragwa nko ku Ntega. Naho biruko biravugwa ko muri Marangara hariho imitumba ata bwicanyi bw'abatutsi bwayibereyeko, cane cane imitumba ihana Rubibi na komine Nyamurenzo be na komine Kiremba. Ikindi kitabonetse cane muri Marangara ni ibijanye no gufata abakenyezi ku ngufu, ariko ikibabaje nuko iyo mitumba itishe abatutsi ariyo mu nyuma yabangamiwe cane n'abasirikare baje gutabara maze bahapfira abahutu benshi cane b'inzirakarengane batigeze bakora ibara. Mu nyuma abasirikare barishe abahutu benshi cane. Inyuma y'iminsi 3 ubwicanyi butanguye ku Ntega, abasirikare bahavuye baza gutabara kuva ku wa 16 Myandagaro muri Marangara, ho abasirikare bagezeyo ku wa 17 Myandagaro 1988. Amakambi yabonetse cane muri ico gikorwa yari ibatayo ya 4 y'abakomando y'Ingozi, batayo ya 3 y'abakomando y'Igitega be n'ibatayo ya 22 y'Ingozi. Abasirikare bagiye gushika gutabara ibara ryaguye, imiryango y'abatutsi yaramaze kuhatikira. Ku misozi imwe imwe abasirikare bashitse basanga hariho abakiriko baratema abandi bariko barasahura, ariko bivugwa ko benshi mu bakoze ibara bari bamaze guhunga. Mu mwanya wa mbere abasirikare barashoboye guhagarika ubwicanyi, umutekano uragaruka. Mu mwanya wa kabiri naho abasirikare nabo bahavuye bakora ubwicanyi budasanzwe ku bahutu. Bamwe mu batohoje iby'urwo rwimo bavuga ko abasirikare batigeze bamenya gutandukanya abishe n'inzirakarengane. Umuhutu wese basanga ku mitumba ya Ntega na Marangara barica. Imiryango imwe imwe y'abahutu yaraturiwe mu mazu, ahandi bakica abitwa ko baje mu nama y'ihumure. Ikibabaje ngaha nuko bamwe mu bahutu bari batabaye abatutsi barimwo mu bishwe n'abasoda kubera abo bahutu bo bari bagumye muhira kubera ataco bari biyagiriza. Hari na bamwe batutsi bitiranijwe n'abahutu nabo nyine baraguye muri ibyo bitero by'abasirikare. Akarorero ni nko ku mutumba wa Makaba muri komine Marangara, aho abasirikare boba barasanze abahutu n'abatutsi bari kumwe babasaba kwivangura baranga, baca bicwa bahamwe bose. Abasirikare bo bafata ko abo bose basigaye mu mitumba ataco binona ari abahutu bakoze ubwicanyi. Abasoda biyumvira ko abatutsi nka bose bari barishwe canke barahungiye ku migwa mikuru ya komine. Abishwe muri ibyo bihe bose baba abahutu baba abatutsi bari mu binogo rusange. Ababikurikiranye bavuga ko utabipfiriyemo kwa muganga wese yatawe mu kinogo rusange, mu musarani canke mu ruzi. Ikindi cabonetse muri Ntega na Marangara nuko baba abahutu baba abatutsi atana bamwe bashimye igikorwa c'abasirikare. Abatutsi bagiriza igisirikare ko catevye kuza kubatabara, abahutu bacagiriza ko caje kubamara kandi atacaha bamwe muri bo bari bigeze bakora. Ibiharuro by'abapfiriye ntibizwi. Kimwe mu bibazo bigoye cane nico kumenya ibitigiri by'abaguye muri urwo rwimo. Imbere y'urwimo ayo makomine abiri yari afise abanyagihugu baba 12,500.
inusu yabo banyagihugu barahungiye mu Rwanda. Ico gihe HCR yaharuye impunzi zishika ibihumbi 57,575. Leta ya Perezida Buyoya yemeye ko hishwe abanyagihugu bari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10. Umuhari Parpehutu warwanya leta ico gihe nawo wamenyesheje ko hishwe abanyagihugu bashika ibihumbi 22. Amashirahamwe ya ONU yakoreye mu Burundi nayo yavuga ko hapfiriye abanyagihugu bashika ibihumbi 5. Urwimo rwa Ntega na Marangara rwamaze indwi imwe, kuva kwa 14 Myandagaro 1988 gushika kwa 22 Myandagaro 1988. Abarukoze ntibigeze bahanwa, baba abishe Abatutsi mu ntango, baba abishe Abahutu mu nyuma. Nta muco wigeze utangwa ku byabaye. Leta ya Perezida Buyoya yitwararitse gukora ku buryo ubwo bwicanyi budatandukira izindi ntara z'igihugu, gutahukana impunzi no gusanura Intega na Marangara. Mu kiringo c'indwi zibiri gusa, leta ifatanije n'abayifasha yarashoboye gutahukana impunzi zishika ibihumbi 42, kuri bamwe ibihumbi 57,500 bari bahungiye mu Rwanda. Benshi mu banyazwe ibyabo muri komine Marangara barashoboye kubisubizwa, ariko ibyo ntibyashobotse muri Ntega nk'uko nyine byaje kugaragara mu nyuma. Banywanyi bacu, ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wipfuza kuzajya uba mu mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo ko dushyizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.